Abakunzi b'amahoro, abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mukije nshuti mugenzi mukoze n'ikiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rodasman Akiza ndayigutunganiriza. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi mugenzanje Claudine Nibitanga aganira na Odas Ndayisaba aho bavugana kuraha gushengero mu gihugu. Reka tubakanya batuganirire babanza guturamutsa kandi batwidondore. Mutumire wacu uno munsi ndaguhaye ikaze kugira ngo uramutse abe ko aradukurikirana wongera ubidondora. Murakoze ndabaramukije mwese bari kubakurikirana ikiganiro abakunzi b'amahoro. Nitwa Ndayisaba Odas, ndi umukozi w'Imana nkoronesha hamwe Campus pour Christ mu Burundi. Abakani mfatanya na bene data mu gutera intege bo mu kibano, gutera intege abantu bose bashobora kumviriza kwiga ibyerekeye amahoro mu gihugu. Murakoze cyane, turabahaye ikaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Twavuze rero ko uno munsi mutuyagira ku ruhara gushengero mu gihugu. Mbega ko bari ko baradukurikirana umuntu yumvise ngo uruhara gushengero mu gihugu yotahura mwiki? Murakoze. Umuntu yumvise ati uruhara gushengero mu gihugu, bwa mbere wumva ishengero riri mu gihugu. Kandi ishengero rigizwe n'abantu. Yego. Rikaba rigizwe n'abantu bari mu gihugu. Ishengero rikaba rihari kugira ngo rifashe abantu baba mu gihugu ririko rikoreramwo. Abo bantu nabo bakaba bategerezwa kubana, bagategerezwa kubana mu mahoro, bagategerezwa kubana mu bumwe, mu kumvikana, mu gufashanya, bagategerezwa kugira urunani rwo kubateza imbere mu buryo babayeho, cyane cyane babaho umuntu wese yumva ko anezerewe ingene abayeho. Yego, murakoze cyane. Muravuze ngo ishengero riri mu gihugu kugira ngo rifashe abantu bari mu gihugu. Mbega umuntu ariko aradukurikirana yumva ko ishengero rifasha iki abantu? Ibyo bivuze nti ishengero riri mu gihugu kandi rifasha abantu bari mu gihugu. Hano cyane cyane tuvuga ishengero mu buryo bw'umwihariko, atari kwa kuvuga ngo umugwi w'abantu ukoraniye hamwe. Yego. Ariko atiko tuvuga ishengero rya Kristo. Ishengero umugwi w'abantu bakoranira hamwe, bizeye Imana, basenga Imana, barongowe na mpwemu w'Imana kandi bafasha n'abandi kumenya Imana. Ishengero rero rica ryongera rigakora nk'ishira hamwe ry'abantu bafise intumbero kanaka. Bagomba gufashanya gushika ku ntumbero kanaka. Iyo ntumbero nayo y'ishengero ikaba ariyo kurongorera abantu mu bwami bw'Imana. Kubarongorera mu bwami bw'Imana si uko badasubira kubaho ngaha ku isi. Babandanya kuba ku isi bitegurira kuzoba mu bwami bw'Imana igihe Imana yabishinze ku muntu wese canke igihe biza ati byose birarangiye. Ariko kandi bakabaho bafise imico n'imigenzo ifitaniye isano n'ubwami bw'Imana. Ibiboneka uko abaharanira kuba mu bwami bw'Imana baba bameze, ari byo gushimikira ku ijambo ry'Imana. Ishengero rero rira kugira ngo rifashe abantu gutahura ingene Imana igomba kubabaho mu gihe bari hano ku isi, babaho nk'abitegura kubana n'Imana, ariko kandi babaho nk'abarongowe n'ibyiyumviro biva ku Mana ariyo Muremyi. Ishengero novuga kandi nk'igikoresho gikomeye Imana ikoresha kugira ngo ishikane igishaka mu bantu. Ishengero rero rikwiye gufasha abantu kubaho nk'uko Kristo agomba kubaho. Hariyo amajambo nagomba nsome hanyuma nce mbandanye. Hariyo amajambo nzi yuko abakozi b'Imana benshi bazi kandi bakoresha, ari nayo mbere ntumbero nyamukuru. Naya dusanga ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 28 ku murongo wa 18 kugera 20. Amajambo Yesu yakoresheje asa n'uriko araha igikorwa, yibutsa igikorwa abigishwa biyo gihe bari kubasezerana.
Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi, nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Amen. Ari amajambo akomeye yerekana igikorwa nyamukuru c'ishengero. Ni ukuvuga guhindura abantu abigishwa ba Kristo. Abigishwa ba Kristo rero bameze gute? Abantu bose bahinduke abigishwa ba Kristo, bamere nk'umwigisha wabo, kuko abigishwa bagenda bakurikira ibyo bigishwa n'umwigisha wabo, mu majambo avuga, mu vyakora no mu nyifato yiwe, ingene abigenza mu bihe by'ibibazo, ingene yifata mu bihe by'umunezero, ibyo byose bagenda baramwigirako. Ishengero rifise igikorwa gikomeye cyo kwigisha abantu ngo bamenye ibyo Kristo agomba. Yavuze ati si ukubabatiza gusa, mugabo mubigisha kwitondera ibyo nabageze byose. Aha niho hari igikorwa kinini c'ishengero. Turabye ishengero uko duca tunyaruka kuvyiyumvira ubu, turabona amashengero ku mazina, amashirahamwe kanaka, tukabona insengero zubatswe ntono na nini, tukabona hari abantu benshi na hari abantu bakeyi, tukumva inyigisho izi nizi hagaterwa n'ibikorane n'iki, mugabo benshi bakaza mu ishengero bakizera bakabatizwa, ariko igikorwa kinini kiri kwigisha abantu, kubigisha ibyo yatugeze byose. Niko abakozi b'Imana barigisha, ariko barakwiye no kwitondera kubona ko Yesu yavuze ati mubigishe ibyo nabageze byose, ntihagire ibyo musiga. Doko ibyo yatugeze ni ibintu bituma dushobora kubaho neza turi ngaha ku isi mu gihe Imana itaragira ati byose nibirangire. Ibyo yatwigishije bica binzana kandi kukwibuka amajambo yabwiye abigishwa biwe nyene mu butumwa bwiza bwa Yohana, igice ca 13 ku murongo wa 34 35. Yavuze ati ndabaha icagezwe gisha, nimukundane kuko nabakunze. Nimwakundana niho bose bazomenya ko murabigishwa banje. Urumva? Shengero rirafise igikorwa kininiya cyo kwigisha abantu kumenya ko bakwiye gukundana ngo berekane ko arabigishwa ba Kristo. Iyo rishengero yamaze kuba umugwi w'abantu uri hamwe, uri kurakurikira inyigisho y'ijambo ry'Imana, urongowe na Mpwemu Yera, ufise n'abarongozi, ufise abigisha batumbereza abo bantu mu nyigisho zo kubaho kwabo, bakwiye kwibuka ko ibyo babigisha byose bikwiye kubazana kukuzobona ko ari umugwi w'abantu ufatanijwe n'urukundo hagati y'abo bantu bari hamwe. Kandi burya iyo umuntu amaze kugira urukundo rukaba muri we, ntirugarukira kuri abo bantu gusa bitwa yuko basangiye iki na kiriya, ariko amaze kuba muri we rugendo ruraboneka no ku bandi bose. Rero ishengero rifise ico gikorwa mu gihugu, irafise uruhara runiniya bwo gufasha abantu kugira imigenzo myiza. Ego murakoze tukiri aho nyene mu byo mwavuzemwo ibintu by'imico n'imigenzo, aho mwavuze ko ishengero rifasha abantu kugira ngo bagire imico n'imigenzo yo mu buryo bwamwe mucanke yo gushikana abantu mu bwami bw'Imana. Nagira rero nce mbaza nk'igihugu gisanzwe gifise imico n'imigenzo, mbega iyo mico yoba itandukanye niyo mwavuze hoho, iyo mico n'imigenzo ishengero ryigisha abantu yoba ari iyi? Murakoze. Iyo mico n'imigenzo nibiranga abantu ingene basanzwe babaho, nibigize abantu, biseruka mu nyifato zabo, mu biganiro byabo, mu bikorwa bakora, mu migambi yabo y'ingene abantu biteza imbere, umuntu idiciwe, umuntu n'umuryango wiwe, umuntu n'ababanyi biwe n'ikibano, umuntu nishira hamwe bari kumwe. Bitandukaniye hariho uko umuntu asanzwe ameze, kandi uko umuntu asanzwe ameze harimo bimwe bitamworohereza kubana n'abandi. Hanyuma ijambo ry'Imana naryo rikadusaba kubana neza n'abandi. Ibitorohereza umuntu kubana neza n'abandi harimo ubwa mbere ukwikunda. Mu kwikunda abantu babaho bikunda kandi nta n'umwe atikunda. Ico ni ikintu ndemanwa. Umuntu wese aripfuza ko amererwa neza, aripfuza ko aronka ibintu abona yuko bimukwiye
ku buryo adasigara yibaza yiyumvira ati mbega ni igiki noba nkeneye canke ku buryo yumva ko anezerewe. Umuntu wese aragomba ibyo bintu. Mugabo iyo tuvuze ati umuntu rero arashobora kuzana umuco wo kwikunda cyangwa umugenzo wo kwikunda, bihava bimujana ku kwikunda gutuma yibagira abandi. Bituma yibagira abandi, bica bizana rero gukumira abandi mu bintu bimwe bimwe mu buzima bwiwe, bituma agomba kwima abandi ibyo bashobora gusangira canke bategerezwa gusangira, bituma ashobora mbere no kwiyumvira kuja kunyaga abandi ibyo bo bafise, kuko abona ko niwe yoba akwiye kubigira. Uko kwikunda ni ibintu bisanzwe biri muri twebwe, mugabo twese abantu bafise umuco wo kwikunda, ni ukuvuga ko baba bafise ukurenza urugero mu kwikunda kwibagira abandi. Muri icyo gihe rero baba ariko baranyuranya n'icyo Imana igomba mu buzima bw'abantu, kuko mu ijambo ryayo dusoma yuko umuntu adakwiye kwiyumvira ibyiwe gusa, mugabo yiyumvire n'iby'abandi, kuko nta n'ushobora kuba hata abandi bariho. Kuko byose burya byose bigirwa n'abandi. Nico gituma iri tegeko yabahaye ndabahaye icagezwe gisha kundane, ni ikintu gikomeye gose kugira ngo umwe wese amenye ko bayeho bwa mugenzi we. Rero hariho uko abantu bameze, umuntu muri uko kwikunda nyene bituma agira inyifato zitandukanye iyo hari ibintu bishitse, tuvuge nk'ibimugora canke ibimuzazanira, canke iyo habaye n'amatati imbere hagati y'umuntu n'uwundi. Umuntu wese arikunda akikwegera ko akiha kuba mukuri niyo yoba atari wari mukuri. Ibyo navyo biranyuranye n'uko Imana igomba kutubaho. Imana igomba yuko umuntu yumva mugenzi we akamutahura, niyo yoba yamugiriye nabi akamenya ko nawe bishobora gushika akagira nabi, hanyuma akamubabarira. Akamubabarira, akamwihanganira. Akamwihanganira. Ibyo ni umugenzo uva ku Mana, kubabarira abandi, kwihangana. Mugabo mu migenzo yacu usanga hari ukwihora, kandi nibyo rimwe na rimwe abantu bashira imbere. Ishengero rirakwiye kubandanya kwigisha abantu kumenya ko kubana neza ari byo biduha kubaho tunezerewe, kubaho turi mu mahoro. Kandi muri uko kubana neza, uko kubabarirana narimvuze no kwihangana, ni bikwiye kuja inyuma, ahubwo biri imbere. Bikwiye kuja imbere, uko kubana neza n'abandi ntibisaba yuko umuntu canke mugenzi wawe amera nk'uko wewe umeze. Bisaba ahubwo ko wewe wihanganira uko kuntu ameze, wihanganira uko kuntu ameze, hanyuma nawe akwihanganira uko umeze, gutyo muca mubana neza. Uko ntidushobora kuba ikintu kimwe, dushobora kuba ikintu kimwe. Mu byo ishengero rikwiye kwigisha, ibyo birakwiye kuba mu nyigisho y'ishengero. Aho rizoba riko rigira uruhara rukomeye mu gufasha abantu kubana neza. Uko iyo abantu bari hajya mu ishengero bariko barumva ijambo ry'Imana, bariko barumva inyigisho, bariko babona uburorero bw'abantu babana neza, hanyuma bakabishira mu mico yabo, ingene baca baja kubana neza mu miryango yabo, niyo baca baja kubana neza mu babanyi babo, dosanga biriko birafasha ikibano barimo. Baca bagira batanga akarorero. Kandi abantu bose baba bakoranira mu ishengero, ikoranira ahantu hanaka, irinda ahantu hanaka, iri mu ikomine, iri mu ntari, iri mu gisagari, bakaronka inyigisho zituma umwe wese yumva yuko ahagiye akwiye kuba umuntu aharira abandi, yihanganira abandi, adashira imbere ukwikunda, mugabo abandi abemera, akwiye gusangira n'abandi. Urumva bizogenda biraba mu ikomine ishengero ririmo, iyo mu gisagari ishengero ririmo, rikwire mu province, gutyo mu gihugu usange abantu bariko barahinduka, kuko ishengero ryarabafashije mu nyigisho zituma bakwiye kubana. Ishengero rirafise ibikuba kinini, ndabise uruhara mu gufasha abantu guhindura ivyiyumviro, gufasha abantu kwemera abandi, abantu bakemerana, hanyuma
bakabana mu mahoro. Ego murakoze cyane. Mu majambo y'Imana mwadusomeye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo muri kijya gice ca 28 ku murongo wa 19 umengo bushika kwa 20, mwavuzemo ko ishengero rifise igikorwa co guhindura abantu abigishwa ba Kristo. Mbe ni ryari umuntu azovuga wa munyeshengero, turiko turavuga wa mwene gihugu ari muri rya shengero, ni ryari azovuga ko yabaye umwigishwa wa Kristo Yesu? Hariho ngira ngo ibipimo tudashobora guhava turonka, ariko namba uwagira acinda umwigishwa wa Kristo. Ikintu ca mbere nuko aba yemeye Kristo kwa muganza nk'umwami n'umurongozi w'ubuzima bwiwe. Hanyuma ibyo bikarangwa nuko yitondera ibyo Kristo yavuze biva mu ijambo ry'Imana, asoma, yiga canke yumva mu nsiguro z'abakozi b'Imana, hanyuma akagera ku ntambuko yo gufata ingingo abanje kwiyumvira ko ibyo agomba gukora byoba binezereza Kristo, ko byoba bihuye n'ibyo Kristo yigishije. Mbega niyo ngomba gufata Kristo abiravye abona nzoba nakunze uwundi canke nzoba nikunze gusa. Iyo ngomba gufata mbega gusa ngomba kuyihora, iyo ngomba gufata iratuma tubana neza kandi Kristo agomba kutubana neza. Iyo rero ageze aho yakira Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, Yesu nyene ni wacamuha n'ubushobozi buva kuri Mpwemu Yera, ubushobozi bwa Mpwemu Yera kubana nawe kugira ngo umurongore mu buzima bwiwe, hanyuma akama ashira imbere Imana mu bintu byose. Aho rero hari n'ikibazo mbere kigoye, kuko urasanga n'abantu usanga bariko bavuga mu buzima bwabo bati oya muri ibi naje ndafite ico nogira, hariho ibindi nshobora kuja kubaza Imana. Mugabo Imana ni mu tuntu duce twose tugize ubuzima bwacu, no mu mibano yacu rero cyane no binabonekera. Umuntu rero uvuga ko ari umwigisha wa Kristo, amaze kwakira Kristo, hanyuma akaba ari umuntu yama yumviriza ijwi ryo mu mutima rya Mpwemu Yera rimuha uburongozi ku kintu agomba gufatako ingingo. Murakoze cyane. Mu byo mwatwiyagiye mwagarutse cyane ku kuvuga uruhara rw'ishengero, aho mwavuze ko ishengero rifasha abantu guhindura ivyiyumviro, ariko kandi muravuga cyane ibintu by'ikibano. Hanyene rero nagira ngo nce mbaza, nivyo turabona abantu baja mu mashengero ari benshi mu gihugu cacu, tukabona bagenda ku muvuduko muremure, ariko kandi ugasanga iyo turavye imibano ya bamwe n'abandi turabona hakunda kwibonekeza amatati y'ubwoko butandukanye. Aho nyene rero nagira nce ndabaza, mbega none ubwo rya shengero riri ku gikorwa? Yego, ishengero riri ku gikorwa, ariko dushobora kugira ati none ico gikorwa kiriko kiravyara umusaruro canke kiriko kirakogwa neza, ico rero kirakogwa uko bikwiye. Muri ya mico n'imigenzo y'abarundi hariho n'imvugo kanaka ivuga ati nta zibana zidakomanya amahembe, ariko nakunda guca niyumvira none ga zayameze kugira ngo ziyacumitane. Oya, si kugira ngo ziyacumitane, ni ukugira ngo bishika kuko ziyafise, mugabo ntiyo byabaye kuko reka ducumitane. Ni ukuvuga yuko ntawe ushobora kubaho adafise ikintu gihava kibangamira uwundi, kuko batari ikintu kimwe, n'abantu babiri batandukanye. Aho mu kibano hashobora kuba amatati, mugabo abantu ingene bayifatamo nibyo bituma bashobora kuboneka nk'abigishwa ba Kristo cyane nk'abatari bo. Navuze ni ku bana bisaba ko wihanganira uko uwundi ameze, si ngombwa ngo ahinduke nk'uko wewe cyo muri numvise ubundi mukozi w'Imana umuririmbyi yita batazira Big Zoe ariko aravuga ati ni inkuru ngira ngo yasomye ya twatu dukoko tunyogori tukonsa pokepik bufise uduhwa, ati iyo hageze mu mbeho buca bwegerana kugira ngo bususurutsanye, mugabo uko busamahwa
uracumitana mugabo kubera bufite intumbero yo gususuruka burihangana urazi yuko ayo mahwa hari ishengero riri ku gikorwa mugabo burya inyigisho zikwiye kubandanya gutangwa ingingo n'ihitamwo biva mu mutima w'umuntu ariko kandi birashobora no kuba kugenda neza iyo hitamo ikagenda neza kubera uruhare inyigisho zagize umuntu ashobora guhitamo nabi kuko atiyumviriye cyane ariko mu gihe ishengero ribandanya kwerekana inyigisho y'ijambo ry'Imana neza harimo abantu bazotahura icyo bakwiye gukora n'inyifato bakwiye kugira mu kibano iyo hariho bigoranye kandi noneho byose bibera mu kibano byose bibera mu kibano urabona abantu iyo bari mu ishengero hajya bakoranye ku munsi w'Imana cyangwa ku yindi minsi bafite ikintu kibahuza kandi umuntu wese acaza mu byumviro byo agira ati ngaha kungeze ngaha Imana irambona ngira kurusha ahandi hose mu bandi agaca agerageza kuyifata neza hanyuma asubiye hirya yibaza ati ngira ngo Imana yoba yasigaye hajya agaca asubira mu izanyifato mu gihe umuntu amaze gutahura yuko ahari hose Imana bari kumwe biramufasha guhindura inyifato ishengero riri ku gikorwa mugabo rikwiye kubandanya kugikora no gusuzuma yuko ririko iragikora uko bibereye nko muri kino gihe abantu benshi bafite ishaka yo kuvuga ubutumwa bwiza no kuzana abantu kuri Kristo no kubazana mu ishengero ariko rero hari n'igihe muri iryo shaka nyene haca hajamwo n'ibindi bitari bikenewe ngira ngo birashobora kubatangaza hari n'ibindi bitari bikenewe gasanga abantu barafishaka yo kubona igitigiri cy'abantu kinini imbere yabo avuga bakamwumviriza mugabo kandi aho nta kibi kirimo kuko nyine akwiye kuvuga abwira abantu bake cyangwa benshi mugabo hinja kugorera ni iki ni hahandi umuntu ashobora guca afata ibyo bikorwa nk'igikorwa cyo kwegeranya abantu baza kumviza naka hanyuma akagira tujye niwe murongozi wacu ujya avuga neza ujya akaba afise rero n'impano ngira ngo yo kumvisha abantu no gutondeka amajambo ukuntu abantu bagacamukurikira ari benshi bamaze kumukurikira ari benshi uko rero ujya avuga hariho akantu baba ariko barahusha mu gukurikira Kristo urumva uriya Kristo hanyuma ugasanga hariho abandi baba bafise ngira ngo abantu nk'abakeyi kibaza ngo bajya ntibariko barakora mugabo ikintu gihambaye niki mbega abo bantu ko ari benshi buzu urusengero ashaka kuzira rimwe mu rusengero abantu 500 10 20 mu rusengero rumwe bashaka guca bubaka igisengero kininiya bazo mvuze igisengero sukuvuga ngo ni ikintu kibimvuze ngo byo kuvuga nyubaka niniya bashaka kuja muri benshi biraryoshe bisanzwe biraryoshe mugabo bujya mu mitima yabo bameze gute umutima yo bameze gute bavuye muri iryo koraniro bakagenda hariya imuhira mu mihana ko ariho baca basanga umuryango niho baca basanga iby'amashuri niho baca basanga iby'inkino niho baca basanga iby'imigambwe niho baca basanga ibijanye n'uburimyi niho baca basanga ibyo gutunganya igisagara ibyo byose babyifatamo gute mbega ingene babyifatamo birahura na bya bindi bituma baza mu rusengero guhurira hamwe banezerewe canke birerekana ko zijya nyigisho baronka ari byo baja gushira mu ngiro aho niho habera ikibazo urumva iyo rero tubonye ko hari amashengero menshi tuvuga uko bakunda kubivuga ko hari amashengero menshi jewe mbere nifuza yuko ari insengero zoba nyinshi kurusha uko ndazibona no munsi aho ushobora kutabyumva neza birumvikana hirya no hino abantu bakavuga amashengero yabaye menshi yabaye nk'iki abandi baca bishura ngo ububare bwo ni ku mabarabara yose ndawuvuga ku bwanje abantu barakwiye kuronka basengera batarinze gucumukura gose udafashe ibirometero byinshi cyane mugabo uronka ahantu ujya gusengera kuko gusenga Imana birakwiye kandi umuntu amaze kumva yuko agiye gusenga Imana yoronka hafi asengera byo bari byiza ariko ndikubu kugwiza inyubako n'amakoraniro kugira ngo duhiganwe n'abandi bariko barabigwiza
ahubwo duhiganwe mu kwigisha neza abantu bahinduka mu mitima yabo. Gutyo ishengero riko aragira uruhara rukomeye mu buzima bw'igihugu, aho abantu bose bazona ati abo bantu bigishwa n'ishengero. Murakoze cyane. Nagerageje kubakurikirana neza, nkumva muvuga ngo tugerageze kwigisha. Muri make hariho uwigisha, hariho n'uwigishwa. Nagira rero ubwira bariko baradukurikirana neza, mbega uwigisha ninde? Turi kuri rwa ruhara rw'ishengero mu gihugu. Uwigisha ninde? Uwigishwa ninde? Nakoze icambere cyo umwigisha wacu ni Imana. Niwe mwigisha mukuru, niwe mwigisha wa twese. Hano muri amajambo nasoma, Yesu yavuze ati mubigishe kwitondera ibyo nabageze. Tuvuga ko narabahaye ibintu nabageze, ibyo ndabashikirije, mugende muyibabwire. Aho nyene ntabaciriyemwo, hari umuntu ashobora kuba ariko aradukurikirana agaca agira ikibazo nk'ico ngize, vuga ati none ko avuze ngo Yesu yababwiye ngo mubigishe, hari umuntu yoba kihari mu bo Yesu yabwiye ngo mubigishe? Okay. Ko ndaza nyumve ndibo niwe mwigisha mukuru. Hanyuma yahaye abantu inyigisho, abasaba kugenda baradishikiriza abandi. Genda badishikiriza abandi. Nce nibuka ingene mbere Paulo yabwiye Timoteyo ati bya bindi nakwigisha kandi nabiguhaye hari n'ivyabona byinshi ubishikiriza abantu, mugaba bizigirwa bazoshobora kubishikiriza abandi. Yavuze ati bizigirwa bazoshobora kubishikiriza abandi. Rero Yesu yaratanze inyigisho, araha abantu igikorwa cyo kuja kwigisha, nabo bagenda rero baradishikiriza. Uyu munsi hariho abakozi b'Imana, abapastori bavuga butumwa hamwe n'inzego kanaka uko amashengero yubatse. Hariho abepiskopi, hariho aba reverend pasteur, hariho aba visionnaire, hariho aba apotre, hariho aba prophète, hariho aba kijo. Mugabo nk'abapastori rero bakwiye kwigisha, nibo ba mbere bigisha ishengero riri imbere yabo. Ariko nabo bigisha ibyo bakuye kuri Kristo, biciye kuri abandi ku urungano rwagiye rakurikirana bikadushikira. Kugira rero ngo bigishe bakwiye kuba nabo abigishwa. Nukuvuga rero ko uwigisha ninde? Uwigisha no mwigishwa wa Kristo. Ni wigisha abantu ugomba kubahindura abigishwa ba Kristo. Nawe utari umwigishwa wa Kristo uzobahindura abigishwa biwawe. Ikiganiro cyacu cyo munsi garukiye ngaha, nkaba nkengurukiye Claudine Nibitanga yariko araganira na Odas Ndayisaba yari umutumire wacu, tukaba tumushimiye. Turashimiye kandi nawe we warugize yompi. Odas Manakiza ndayigutunganiriza, ndagusezeye. Ufite ikibazo cyo wunganira, telefone 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619. Urashobora kudusanga naho dukorera n'imiroro ya mbere iyo ragitiriwe Gerard inimero 27. Mugira ibihe vyiza nawe utaha. Niwe mwami w'amahoro, niwe ahora rumwisigirwa. Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199. Iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho ubutaha.